rero muri ibyo byose twaciyemo 2012 Imana yaduhezagiye inzu inyuma y'agakengurwe kenshi ko gupanga tuva aha tuja aha, ariko harageze igihe noneho Imana iduhezagira inzu ahantu twagiye kuba ni ahantu hitwa mu Kanyosha. Ahantu dushiseyo dusanga hariho abantu bagowe badafise uburyo bufatika, ariko kandi mbona yuko ibyo naciyemo mu buzima Imana yashaka ko hariya ahantu ngiye kuba noneho mbe nk'inyishu y'ibibazo by'abo bantu. Cansanga rero ntushobora gutahura umuntu ushonje utigeze usonza, ntushobora gutahura umuntu aremerewe utigeze uremerwa, ntushobora gutahura umuntu adafite ababyeyi utigeze kunywa kuri icyo gikombe cy'umuntu atigeze agira ababyeyi. Cansanga rero igikombe cyose tunywa ko mu buzima cyangwa ibyo tunyuramo mu buzima, Imana ibifite intumbero muri kazoza. Nagoma nakubwire ngo ureke kwishaho culpabilité, uti kuki Imana nabaye muri ibi bintu, kuki nabaye muri aya madeni, kuki nabaye. Imana ni Imana y'urukundo, irazi igituma uri kuranyura muri ibyo bintu byose. Naje gusanga rero ibyo nahuye nabyo mu rugo kwari kubwira Imana izonshoboze kuba inyishu y'abo bavyeyi. Shitseyo sanga ari abavyeyi batameze neza, abavyeyi badasenga, abavyeyi bacuruza za kanyanga, abavyeyi mu buryo bw'amaranga mutima yabo bitameze neza. Abo bavyeyi Imana iranshoboza. Umwe muri bo araza kumbwira ikibazo, turavugana, nca ndamubwira nti wanshakira abavyeyi 12. Subiye inyuma gatoyi dushitse ngaho, abo babama baguma baza gusaba icyo bafungura. Baje gusaba icyo bafungura, igihe kimwe ndiko ndasenga numva ijwi rimbwiye ngo uzogeza ryari kubaha ifi, bigishe ingene bayiroba. Niho kubarondera no kubabwira urukundo rw'Imana. Twatanguje ari abagore 12. Niyo chiffre, niyo nombre nayumvise ndi mu masengesho ngo nkuko Yesu yatanguje n'abigishwa 12 ngo isi yose irahinduka, ngo nawe utanguza abagore 12. Dutangura abagore 12 turababwira ubutumwa bwiza. Ntibyari byoroshe kuko bobo bari bazi yuko business yabo ya kanyanga nibwo buzima. Kubabwira ubutumwa bwiza, kubabwira iryo jambo ry'ubuzima, noneho byaciye bigenda bihindura ubuzima bwabo. Amateka yabo arahinduka. Amen. Abagore barakizwa, barakira umwami Yesu. Ariko kandi muri Femme d'Impact dufasha cyane imitima y'abantu, ariko kandi tugafasha n'ibifatika. Rero Imana iradushoboza, turabigisha uburyo bakwiye gukoresha amaboko yabo, turabigisha uburyo bakwiye gutunga imiryango yabo, turabigisha ingene bakwiye kuva mu gusabiriza, noneho bakaba abagore bashobora guhagarara, bashobora guhangana n'ibibazo no gutunga imiryango yabo. Imana iradushoboza muri ubwo buryo, turabigisha. Uyu munsi b'abagore 12, uyu munsi n'abagore bashika ku 150, n'abagore b'abakozi, n'abagore batunga imiryango yabo, n'abagore bubaha Imana. Uwo mugore wa mbere twashoboye kuvugana aho hantu yacuruza akanyanga, uyu munsi hari urusengero rw'Imana. Uwo mugore yirirwa atuka abantu agwana, uyu munsi n'umukozi w'Imana n'umupastori. Imana yabagiriye neza, ubuzima bwabo burahinduka mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'ibifatika. Nakoze cyane. Haleluya. Birashoboka nawe Imana yaguhamagara ngo umuntu afite impact. Amen. Matayo 28:20 Yesu yaravuze ngo mbahaye ububasha n'ubutware bwo guhindura abantu kuba abigishwa banjye, ngo kandi kugeza ku mpera z'isi nzaba ndi kumwe namwe, nimugende mubigishe. Imana ntiyaguhamagaye kugira ngo uhore urira, uhore ugira gute, ariko hari ikintu Imana yagushizemo kubw'ibyo bibazo ufite. Dore ukuntu ibibazo bya mama Aline byamuyoboye kugeza ubwo agira impuhwe zingana gutyo. Uyu munsi bariya abamama b'abaturanyi yatangiye agaburira ibiryo byaraye, abambika ikandambiri. Uyu munsi n'abakozi b'Imana muri 12 havuyemo itorero. Kugeza uyu munsi twicaye hano kubera abantu 12 Yesu Kristo yagendanye na. Niki Imana iri kugusaba uyu munsi? Ukanga ugakomeza kurira. Imana irashaka utanga uko imbaraga zawe zingana, utanga ibyo ufite kugira ngo ubohore benshi. Imana yagutumye kugira ngo ubohore abantu. Ko yagiye ari umumama muri quartier, ariko atekereza ikintu yamarira abantu. Imana yagushize kugira ngo umumaro hano ku isi. Uyu
munsi rero abo bantu bavuyemo abakozi b'Imana, bavuyemo abagore batagikubita abagabo babo, batagigurisha akanyanga, ahubwo ari abakozi b'Imana bamamaza Kristo. Marine turi kumwe wakoze kwitabira ubutumire bwa Bread of Life ikikama. Uko biri kose Yesu Kristo aracyari ku ngoma kandi byose birashoboka. Nagira ngo adusengere turangize. Urakoze mwami, turaguhaye icubahiro, turagushimira urukundo rwawe hejuru y'ubugingo bw'umwana w'umuntu. Icyo gituma mwami warangiriye neza, nanje ndakweretse uwo muntu ariko araturaba, uwo muntu ariko aratwumviriza ngo kugira neza kwawe kose kumubeko mwami. Ibyo wankoreye, kugira neza kwawe, gutabagwa kwawe, Mana warantabazi, Mana warangiriye neza. Ndakweretse uwo mumama uyu munsi ariko aranigana n'ibintu bitandukanye mu rugo rwiwe mwami. Uwo munsi ariko aranigana n'ingeso z'umwana wiwe umwana wiwe ari muri adolescence mwami, ageze ahantu yumva ko adashoboye mwami. Aho mwami tudashoboye ni ugeza kutugirira neza, ni ugeza kudutabara mwami. Tabara uwo muvyeyi, tabara izo ngo ziko zirasambuka uyu munsi mwami, ngwine wubake mwami. Wavuze ngo uzotwubaka, ngo natwe dusubire twubake abandi. Ndavuze ngo wubake abo bamama uyu munsi bumva basambuse, ububake kugira bashobore kubaka abandi. Ubake ingo Mana, ubake ingo. Ijambo ryawe riravuga ngo uri se w'imiryango, ngo kandi imiryango yose yo mu isi ngo yitirirwa wewe. Haleluya mwami, imiryango yo mu isi yitirirwa wewe Mana. Wigirire neza iyo miryango mwami, ugirire neza iyo miryango iri muri processus ya divorce. Uhoraho Mana yacu turakwingize ngo mwami, ijambo rivuga ngo ico Imana yamatanije ngo niyo akagirira ukimatanura Mana. Ari amacirconstance y'ubukene, ari amacirconstance y'amagara, ari amacirconstance ariko arabatera hirya no hino, turafashe miri Mana iyo migabo n'imigambi yose y'umugwanizi hejuru y'imiryango yacu. Uhoraho tuzigame, utugirire neza, icubaro cyose kibi cawe mwami, ubu n'ibihe byose. Ni mu izina rya Yesu bisenze gutyo, amen.